Ndasubiye kubaramutsa mu izina rya Yesu. Imana irakoze. Narimbuze ngo Imana irakoze. Tugiriye umunsi mukuru. Mu buhinga bw'ivyuma murabe ingene mu bitunganye. Haleluya. Imana iragukunda. Narimbuze ngo Imana iragukunda kandi gufitiye umugambi mwiza. Ubuntu bw'Imana tugiriwe kongera kuza imbere y'Imana, kuko ibyo gukorana gutya ntabwo bizokwamuka. Ari umunsi tuzogenda mu ijuru, amakoraniro azohagarara ngaha ku isi, tukaja guhimbaza Imana ibihe byose. Nimba harimo umushitsi arashobora guhagarara tukamwakira. Umushitsi nimba arimo arashobora guhagarara tukamwakira. Sindababona neza, dukomera Imana amashi. Haleluya. Komera Imana amashi yatuzaniye ababene data. Turabahaye kaze mu izina rya Yesu. Muvyagire mugubwe neza. Uyu mugoroba dusangira ijambo ry'Imana. Haleluya. Ndazi ko hari icyo Imana igiye gukora ku buzima bwanje no ku buzima bwawe, kuko Imana niyo koraniriza abayakobo ubusa. Haleluya. Sindababona neza, kizungu naco ari gihe kizunguruka, amatara aramena amaso, ariko nta kundi nye turavyihanganira. Haleluya. Nta kundi. Murabona ko hari ibintu nyene biguma bihinduka ku munsi. Kunyene ugumuza mu nzu y'Imana ugasanga ari ibintu byahindutse, no ku buzima bwawe hagira ikintu Imana izirahindura ku munsi. Imana ihindura ibintu. Mbise ko ingoma yavuze neza no munsi ari ikintu cyane. Nato n'umuntu twagiye ko dushasha hariya, uko bukeye agenda yahinduka ikintu gishasha. Abaririmbyi Imana ibaha umugisha, nabo bariko barakora, bariko baritanga kugira ngo ibintu bigende neza. Ibi biko birava mu kwitanga kwanyu. Imana ibahezagire. Bya bindi nababwira ni ibyo mwatangiye kubibona. Ibindi biri imbere. Imana dutegurira ibyiza uko bukeye, kandi ibyiza ibicisha muri jewe ikabicisha no muri wewe. Haleluya. Umugisha wawe narigeze kubabwira, hagiye usanga uri muri uwo muntu mwicaranye. Uwo mwicaranye akaba ari umugisha wawe, ari warimo icyo Imana yasezeranye ku buzima bwawe, akakubera inyisho. Haleluya. Naravuze ngo niwicarana n'umuntu muri bisi, ntuzi impamvu mwicaranye, kubera ko ari we mwicaranye. Kwe kuticaranye n'ubundi, kwe kuticaye ku yindi ntebe, hari impamvu wicaranye n'ujya muntu. Haleluya. Hari impamvu muri rya karitsiye, kubera kuba muri rya karitsiye nyene ubamo, kubera kuba kwari gabarabara, hari icyo Imana ihagushakira. Kubera kuri muri repentance kandi hari hayandi mashengero menshi, hari icyo Imana igushakira hano hantu. Icatumye Imana ikuzana hano, ikigukorere ukibona ukiri muzima. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Byahishuwe Yohana igice cya 5 duhere ku murongo wa mbere. Nabonye Imana ihindura ibyanse guhinduka. Haleluya. Nabonye Imana ihindura ibyanse guhinduka. Haleluya. Nabonye Imana itabara, nabonye Imana igira neza, nabonye Imana ihindura ibyanse guhinduka. Haleluya. Nabonye
nabonye imana, nabonye imana, nabonye imana igira neza, nabonye imana, nabonye imana ihindura ibyanse guhinduka. Nabonye imana, nabonye imana ihindura ibyanse guhinduka. Iyi Mana twakurikiye ni Imana ihindura amateka, ni Imana ihindura ubuzima, ni Imana ihindura ibintu. Haleluya! Imana twakurikiye iguhindurira ibintu k'uyu mwanya, k'uyu mugoroba, iguhindurire ibyari byaranse guhinduka, iguhindurire ibyari amananiza, ibihindura ibyoroshe mu izina rya Yesu. Iguhindurire ubuzima bwawe. Ni Imana ihindura ibintu, ni Imana ihindura ibintu, ni Imana yimura igafata umuntu ikamukura mu gisagara kimwe ikamushyira mu kindi. Haleluya! Uko bahora bakubona bigahinduka, bakavuga ngo iriya Mana yahinduye ibintu. Nanjye ndatangaje ngo k'uyu mugoroba abantu bahindure uko bahora bakubona, bavuga ngo twamubonye ukundi gushasha mu izina rya Yesu. Twamubonye mu yindi shusho, twamubonye mu bundi bwiza. Abari bakuzi nk'umunyantege nke mu buryo bw'impwemu bakubone nk'umunyenkomezi. Imana yaguhinduriye ibintu, yaguhaye yandi mavuta mashasha, bakubone mu zindi ngabire nshasha, bakubone mu rindi yerekwa rishasha. Namubyizeye tera haleluya. Igukorera ikintu, iguhindurira ikintu k'uyu mwanya, k'uyu mugoroba. Kadusoma iryo jambo n'umwanya ndabona uri kurihuta. Ravuga ngo Yohana yerekwa umwagazi w'intama w'Imana. Mbona igitabo cy'iburyo by'ibyagiye kuri ya ntebe cyanditse imbere n'inyuma, kidongo cy'ikimenyetso, udushasharandwi tukimatanije tudomo cy'ikimenyetso. Mbona umumarayika w'inkomezi nyinshi asemerera, mbona umumarayika w'inkomezi nyinshi asemerera n'ijwi rirenga ati ninde bibereye ko azingurura kijya gitabo ngo amene ibikimatanije. Ntihagira uwo mu ijuru cyangwa ku isi cyangwa ikuzimu ashobora kuzingurura icyo gitabo cyangwa kukiraba. Nanjye ndizwa cyane nuko hatabonetse ubereye kuzingurura icyo gitabo cyangwa kukiraba. Umwe muri ba bakuru arambarira ati ntacurira, intambwe yo mu muryango wa Yuda, umunago wo ku gishyitsi cya Dawidi yaranesheje ngo azingurure igitabo amene ibikimatanije ndwi. Amen. Sinzi ko twajyanye mu gusoma aya majambo, numva umenga si mwe museho ziri, muzana ibitekerezo byanyu. Haleluya. Tube hano mu izina rya Yesu. Nanivuze ngo tube hano mu izina rya Yesu. Umutima wawe ube hano tukubone, ariko n'ibitekerezo byawe bibe biri ngaha. Haleluya. N'aya majambo y'Imana dusomye cyako tuvuga nako numva Imana yashyize mu mutima, kandi ndizera ntakekeranya iri jambo ryafise umuntu riziye. Hari umuntu Imana igomba kuvuga ko biciye muri iri jambo. Aya majambo n'amajambo yanditswe na Yohana, atari Yohana umubatizi. Hari Yohana umubatizi, hakaba na Yohana uyu yanditse igitabo cy'ibyahishuwe Yohana, akaba ari we yanditse n'ubutumwa bwiza, akandika n'ibitabo bitatu by'ibyete. Haleluya. Yakyandikiye muri Efeso, yari mu kizinga Patimo hariya muri Aziya, ariko yari umupasiteri mukuru w'urushengero rwo muri Efeso. Niwe yarajejwe ari amashengero ndwi yo muri Aziya, ari amashengero y'Iperugamu, za Simuruna, za Tiwatira, za Philadelphia, n'ayandi n'amashengero ndwi. Niwe yarayajejwe, niwe yakurikirana nk'umupasiteri mukuru wayo. Iki gihe rero yandika ikicete yacandikiye mu kizinga Patmos, niho yari yatawe. Muraza amakuru ya Yohana umubatizi, ya Yohana uyu yanditse iki gitabo. Numwe Yesu yavuga ko aramubwira ngo wewe ntuzopfa. Abandi bose abigishwa bagira ishari kubera ko avuze ngo Yohana umubatizi ntazopfa.
mandabitiranye kubera ko avuze ngo uyu Yohana yanditse iki gitabo ko atazopfa, ni wa wundi yama mu gikiriza cha Yesu, ni wa wundi yamenya amakuru ya Yesu n'ingoga. Haleluya. Igihe Yesu avuze ngo umwe muri mwebwe arangurisha, abigishwa bongoreye Yohana kuko yama mu gikiriza cha Yesu ngo amubaze uwo ari we. Kandi mu ntumwa za Yesu ko zari 12 niwe yari umwigishwa muto, niwe yari umwigishwa w'umwana. Haleluya. Kandi ikindi no babwira, Yohana Umubatizi ntiyakomoka mu muryango ukenye, yakomoka mu muryango wifise. Amen, amen. Abasobanura baravuga ngo igihe Yesu yabwira abigishwa biwe ngo bagende kumutegurira ibya Pasika ya nyuma, yagiye kuyimutegurira iwabo wa Yohana. Haleluya. Kandi muribuka ko yavuze ngo bamutegurire mu cyumba cyo hejuru. Murumva ko umuryango wari ufise muri kiriya gihe wari ubatse etaje, ntabwo barabakene abo bantu. Haleluya. Ari gihe abantu bibaza ngo gukurikira Yesu ni iby'abakene, ni iby'abantu b'inyuma. Oya, si iby'abantu b'inyuma, ariko ni iby'abantu basobanukiwe Yesu uwo ari we n'igikorwa ciwe. Yohana nawe yari yarasobanukiwe igikorwa cya Yesu, yari yasobanukiwe icyamuzanye, yemera gukurikira Yesu atari uko yera ko ari ibintu yabuze iwabo. Haleluya. Iwabo nta kintu bari bakenye, kandi yari akiri muto, yari ageze ahantu yonezerwa, yoba mu munezero akanezererwa, ariko aravuga ngo reka ibi byose ndabireke nkurikira umwami. Abakurikiye umwami Yesu mwese mufise impera itagabanije, mufise igitsibo kitagabanije, kuko murafise ibintu mwaretse. Haleluya. Umuntu wese afise ikintu yaretse ku bwa Kristo aza kimushumbusha kiriyo muri ubu buzima, yongera ahabwe n'ubugingo budashira. Uzushumbusha. Hari igihe wibaza ngo bizoherera aha, ubu buzima buzoherera, ariko Imana izodushumbusha. Tukiri muri ino si, tukiri muri ubu buzima, Imana izodushumbusha, yongere ziduhe ubugingo. Iki gihe rero Yohana yari muri iki kizinga, wanze mu muri kire neza maze ndababwira amateka. Haleluya. Intumwa zose bahejeje kuzica, baheze babamaze, uwa mbere bahereye ko ni Yakobo. Haleluya. Bamuciye izosi, Herode amuciye izosi. Hanyuma n'izindi ntumwa zirakurikira, barabica, babica nabi, babishe imfumbi ziteye ubwoba. Ariko kubera ko bari barasogongeye kuri Kristo Yesu, bakamenya ko wagira neza no ku rupfu, baravuze ngo urupfu ku mwana w'Imana ni irembo ritwinjiza mu masezerano yose yuzuye. Haleluya. Bene data, urupfu rwaraje. Imana idufashe. Urupfu rwaraje, nawe oramba kazomara imyaka 100, kazomara 200, ariko urupfu ruri hafi yawe. Kuko uhereye kuri Adamu, urupfu rwaraje bamujyana. Adamu wamaze imyaka myinshi, ba Metuse n'abandi awasanga umuntu akwiza imyaka 900, ariko urupfu rukaruza kudodora buke buke. Ati naho gerageza kuruhunga, ndiko ndaza. Haleluya. Ariko nubwo biruko, urupfu ni irembo itwinjiza mu gihugu cy'amasezerano, ni irembo itwinjiza mu gihugu cy'iwacu, kuko ahakuri no si turi ingenzi. Haleluya. Na Yohana nubwo Yesu yari yaravuze ngo ntazopfa, yahavuye agenda, kuko yari yaravuze ngo ntabwo yarashatse kuvuga ngo ntuzopfa urupfu abandi bose bapfa, uzopfa urupfu rwihariye, uzopfa ushaje. Haleluya. Uzopfa ugeze mu zabukuru. Kristo yarashatse kumubwira.
kubica bose babamaze, bafata Yohana nawe, bafata umuntu afise isezerano Imana yamuvuzeko, baramwitiranya. Erega hari abantu bamaze iminsi bakwitiranya, bakibaza yuko uri cyo kimwe n'abandi. Haleluya. Wewe urihariye, wewe ni wewe. Icyo Imana yavuze kuri wewe yakivuze kuri wewe, kandi icyo Imana yavuze kuri wewe kizotuma ikurinda maka ukibonye, maka ucinjiyemo. Amen, amen. Baramufata, baramukubita, bagerageza kumwica, impfu zose zishoboka, biranka yuko apfa. Ku munota wa nyuma baramufata, bacanira ingunguru yuzuye amavuta. Haleluya. Ingunguru yuzuye amavuta barayicanira neza, amavuta ajya arikarabira, baramuboha, bamutereramwo, barafundikira, baracanira. Bagiye gupfundurura ingunguru, basanga uwari umutama yahindutse umusore, ni muzima, nta n'akantu na gatonya umuriro wigeze umukorako. Sema haleluya. Ndagomba ngo Imana izikurinde no mu bintu bimeze nk'umuriro, bimeze nk'ibyo kwica, baje bagutereremwo. Bagiye gupfundura basange wahinduye isura, wabaye mushasha kubera ikintu Imana yavuze ku buzima bwawe. Haleluya. Cyane mu mateka sinzinjira mu ijambo nshaka kubabwira, kandi ndarivuga umwanya muto dusenge. Ndashaka uyu mugoroba dusenge, tugire amasengesho adasanzwe yo kubohoka. Imana itubohore ingoyi zose z'umwansi mu izina rya Yesu. Itubohore. Shobora kuri ngaho uri mu migozi itandukanye, Yesu uyu mugoroba ndumva aza kukubohora biciye mu isengesho tuza gusenga. We gusa wugurura umutima wawe, wumve iri jambo ngiye kukubwira, kandi ugiherereze ko urishire kuri we, uritumberezi wawe. Nugira uhundi muntu n'umuritumbereza ko uritumberezi wawe. Ndabyizeye neza hari kibanza riza kugukuramwo, iri gushire mu kindi kibanza mu izina rya Yesu, rize kukwimurira mu kindi kibanza. Haleluya. Yohana ntiyapfa. Hari abantu bagerageje kwica, hari abantu bagerageje gutega imitego itandukanye yobica, ariko kubera icyo Imana yabavuze ko ntacyo mwabaye. Imana yarakurinze, nta kindi cyatumye kurinda, yakurindiye isezerano riri ku buzima bwawe. N'ubu rero izokomeza kukurinda. Bazokwimbira ibyobo, ibizibire, ibifurire, kubera ikintu Imana yavuze ku buzima bwawe. Uri inkoramutima imbere y'Imana. Byanse kwapfa baravuga ngo uyu muntu ni kindi, ni umurozi. Baca baramuboha, bamuriza ubwato, bamujyana ahantu mu mazi, hari akaire hagati mu mazi, babutayo. Baragenda baravuga ngo uyu natapfa yishwe n'inzara, azokwicwa n'ibikoko by'aha hantu. Haleluya. Ariko Imana naho nyene ngo iramurinda. Abasobanuzi baravuga ngo Imana yaho irungika ibikona bikamuzanira inyama kwa kundi Imana yagaburira Eliya. Iramugaburira. Bibiliya iravuga ariya mu gice cya mbere ngo ku munsi w'Imana Yohana yari muri mpemu, yumva ijwi inyuma yiwe. Igihe cyose uzoba uri mu bibazo, uzogira isengesho rituma uba muri mpemu. Ubuzima bwawe ube muri mpemu, wirinde kuva muri mpemu, ube muri mpemu gusa. Nubwo uzoba uri ahantu hameze nko mu rupfu, ijwi ry'Imana rizohagusanga. Haleluya. Ngo ahindukiye kuraba, abona Yesu ariko amubona ari mu bwiza. Haleluya. Amwiyereka mu yindi shusho. Uyu mugoroba Yesu araza kukwiyereka mu yindi shusho utari usanzwe umenye. Wamubonye yikubita hasi amera nk'upfuye. Haleluya. Inyishu yari ije ku buzima bwiwe ariko imutera ubwoba, wamera nk'upfuye yikubita hasi. Bibiliya ivuga ngo usa n'umwana w'umuntu amukorako. Haleluya. Aramubwira ngo byuka Yohana, byuka wandike. Icyo ugiye kubona n'icyo ugiye kumva ucandike, ukirungikira amashengero indwi yo muri Aziya. Amen, amen. Arandika
hari urugendo umazemo iminsi wandika, hari urugendo rw'ubuzima umazemo igihe kirekire wandika. Ibyo waciyemo bigiye gufasha abandi bantu benshi. Hari ayandi mahanga ugiye kubirungikira, hari intahe yawe igiye gufasha ubundi bwoko, hari irindi hanga rigiye gufashwa nawe mu izina rya Yesu Kristo. Ubuzima bwawe bwabaye urugendo rurerure, ariko ntubabare kubwo urugendo rwabaye rurerure. ni nahe y'urugendo rwawe hari abantu igiye kubaka. Haleluya. Rero Yohana ngo ahejeje kwandikira ayo mashengero yose, hariya mu gice cya 5 twasomye, Bibiliya avuga ngo agira iyerekwa abona ibyo mu ijuru. Semeni haleluya. Agira iyerekwa. Ndagomba nguve mu by'amayerekwa y'iyo ngaha ku isi, ugira iyerekwa ry'ibyo mu ijuru, ugira iyerekwa ry'iby'ubwami bw'Imana, ugira iyerekwa ryo mu rundi rugezo. Haleluya. Ngo abone ibyo mu ijuru, abone igitabo. Abonye icyo gitabo, habura umuntu n'umwe yokizingurura ngo agisome. Sema haleluya. Igitabo cy'ubuzima bwawe cyananiranye kuzingururwa, hari uwemeye kukibumbura, hari uwemeye kukizingurura, ni Kristo Yesu umwami w'abami. Bibiliya avuga ngo Yohana akirikararira, kirikarataka, yumva ijwi inyuma yiwe. Haleluya. Niryo jambo Imana yampaye ngo ndakubwire, ngo yumva ijwi inyuma yiwe iramubwira ngo Yohana we nacurira. Umwagazi, umwana w'Imana yaranesheje, niwe yemeye kuzingura icyo gitabo no kukimena no kukiraba. Haleluya. Imana numvise inyongorera ngo ndakubwire ngo nacurira icete cyakurega, icete cyagutera ubwoba. Yesu yaje kukibumbura no kukizingurura, ajya afise inyishu y'igitabo cyari cyugaye ku buzima bwawe kuri uyu mugoroba. Sema haleluya. Ngo nacurira reka kurira. Haleluya. Ngo niki gitumye urira? Ukarira nk'umugore ari kunda, ukarira nk'udafise Imana. Umva uko Imana ivuga ngo humura, igitabo cy'ubuzima bwawe hari uwemeye kukizingurura, hari uwemeye kugitekurura. Hari ibintu byari bitekeye ku buzima bwawe, ariko hari uwemeye kubitekurura k'uyu mugoroba. Hari uwemeye kubisingurura kugira ngo yerekane amabanga yarahishijwe muri icyo gitabo. Hari amabanga y'ubuzima bwawe ngo yaranyegeye ahantu, ariko hari uwemeye kuyazingura kugira ngo ajye ku mugaragaro, amenyekane mu izina rya Yesu Kristo. Namba wizeye ko Imana yumvise kurira no gutakamba kwawe, ushobora kuzamura amaboko ukavuga ngo Yesu niwe wenyine niringiye nk'umwami w'abami. Abana b'abantu naragerageje kubiringira. Igitabo nabahaye cyarabananiye kuzingurura, igitabo nabahaye cyarabananiye kuzingurura, ariko uyu mugoroba ndagihaye wowe nk'umwami w'abami. Niwe ufise ijambo rya nyuma, niwe ufise ijambo rya nyuma ku buzima bwanje. Namubyizeye ko ari Kristo afise ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Fasha ukomera amashi umwami Yesu. Yambwiye ngo ndakubwire ngo niki gitumye urira nk'udafise Imana, niki gitumye urira nk'udafise Imana. Yambwiye ngo ndakubwire ngo yabanye nawe cyagihe, iyagukijije ya madu, iyagukijije za ntare, iyagukijije bya bindi byari bikomeye, ngo izofata n'uwo Mufilisitiya izomugabura mu maboko yawe kugira ngo igure agakengegwe hagati mu rugo rwawe n'umuryango wawe. Uyo iyaguhaye kunesha bya bindi bya cyagihe iracyari Imana, niyo kwizerwa ngo no kubikora izobikora. Iyi jambo rije riba rifise umuntu riziye, riba rifise nyene ryo. Imana yambwiye ngo ndakubwire naho uri muri ngaha ngo ntusubire kurira. Igitabo cy'ubuzima bwawe hari uwemeye kukizingura k'uyu mugoroba. Inyishu wari wararondeye igihe kirekire ibonetse kuri uyu mugoroba. Imana yizanye kuri uyu mugoroba. Wari waragerageje guhamagara abantu ngo igitabo bakizingurura birabananira, ariko Mesiya nyemerera namba wizeye Yesu ko ari umwami w'ubuzima bwawe, umukomera amashi arakwiriye kandi arera. Haleluya. Sema haleluya.
amateka y'ubuzima bwawe iyo uyiyumviriye agutera kurira, ariko ayo mateka y'ubuzima ntaguhagarika umutima. hari ayandi mateka yanditse mu gitabo utari umenyereye kubona, yanditse mu gitabo hari ikindi gitabo cyanditsemo ayandi mateka mashasha y'ubuzima. hari mana data, hari ikindi gitabo cyanditsemo ayandi mateka nabwiwe kukubwira. igitabo cya mbere baracononye, igitabo cya mbere cyarononywe, ariko haje ikindi gitabo kigira kabiri ku buzima bw'abarepantanse. abo n'abari hano n'abariko barankurikira, abariko barumvira ijambo n'abazoryumva bose, nimumenye yuko mufise Imana ikora ku mwanya wayo igasubiza hageze. amarira warize nibwo buhamya bwawe bw'ejo. amarira yawe niyo ntahe yawe y'ejo. haleluya. kurira kwawe kwarabayeho, ariko Imana yavuze ngo ndakubwire ngo humura. rema irakubona, ngo irahabona aho hantu uri, irabona aho hantu uba, irabona abo bansi bawe, irabona iyo ngorane yawe, irabona iryo geragezwa ryawe. nacurira. urabizi ko igitabo cyawe waceretse abaganga kirabananira kuzingurura, cyarabananiye. baravuze ngo icyo gitabo kimatanishijwe ishashara, kirugayo n'ishashara, ntitubwire urufunguruzo rwacu. ariko nagenda kubwire ngo ufise urufunguruzo rw'igitabo cyugaye ku buzima bwawe ari hano. iyo yugaye ntawugurura, kandi iyo yuguruye ntawugara. uwo rero ikimuzanye ntabwo azanywe no kugara, azanywe no kugurura ku buzima bwawe. ahubwo abaziye kugarira n'abari barakubereye intambamyi, n'abari barakubereye umusozi, n'abari barakubereye igeragezwa, abo azanye urufunguruzo rwo kubugarira, hanyuma nawe akugururire widegemvye. ntabwo byizeye ko ari Imana ikivugana nawe. fasha utere haleluya. aje afise imfunguruzo zibiri. nyumva neza, aje afise imfunguruzo zibiri. urufunguruzo rwa mbere ni urwo kugurura, urufunguruzo rugira kabiri ni urwo kugarira abansi bawe, nubwo kugara amarembo y'abansi bawe, nubwo kugara inzira abansi bahora bazananamwo, nubwo kugara ahantu indwara yahora izanana, nubwo kugara ahantu umurozi yahora yinjirana, nubwo mana we, nubwo kugara ya marembo yose yayandi ataraguhaye umunezero. ajya afise izo funguruzo zibiri mu maboko. rumwe nubwo kuguha amahoro, urundi nubwo guha ingorane abansi bawe, kuko ingorane wari watejwe n'abansi bawe nibo zigiye gusubirako, nibo zigiye gukurikira. sema haleluya. reka kugira ubwoba. Imana yambwiye ngo ndaguhumurize, Imana yambwiye ngo ndaguhumurize. iyo ubirabiye muri icyo gitabo birakomeye, ubirabiye muri icyo gitabo biteye ubwoba, ubirabiye muri icyo gitabo biteye agahinda, ubirabiye muri icyo gitabo byuzuye amarira n'akabonge kenshi. haleluya, haleluya. mfite mu mutima rimbwira ngo abantu bari ngakuye umugoroba benshi bafise akabonge k'ubuzima, bafise akabonge k'ibyo bariko baracamo, bafise akabonge k'ibyo bariko baracamo, inzira bariko baracamo iteye agahinda. ariko mva Yesu agusanze muri ico kizinga, kandi aje afise, haleluya, aje afise urufunguruzo, aje afise urufunguruzo. bagiye kukuyobegwa, haleluya, bagiye kukuyobegwa, bagiye kukuraba kuyobegwe, haleluya. hari iyindi sede igira kabiri igiye kwandikwa itandukanye n'iya mbere. hari sede yindi, hari iyindi sede ugiye gushiramo amakuru y'ubuzima bwawe agira kabiri mu izina rya Yesu. kuguca no kugumaramaza no kugusuzuguza ibyo ntacyo bivuze. nakazima Imana itari bwafata ijambo. Imana niyo yari isigaye gufata ijambo rya nyuma. ijambo Imana ije gufata rije kuvuguruza amajambo bafashe ubwa mbere. haleluya. bene byo bariko baravyakira, nubwo nobivuga ukebuka, nubwo nobivuga nongorera, hari uri karavyakira. hari umuntu n'uyu munsi atibaza hagiye gutaha, atibaza yagiye kuja, atibaza ingene bigiye kugenda. ku munota
munota wa nyuma niho bigiye gukoreka. N'Imana igiye kuguhoreza amarira, nigiye gufata igitambara iyo nyene iguhoze ikunezereze, ikwibagiza agasuzuguro n'agakengerwa ku buzima bwawe. Haleluya. Humura, humura, tekana. Aje gufata ijambo. Tugiye gusoma irindi jambo ry'Imana riri muri Samweli wa mbere. Samweli wa mbere igice ca 17. Amen. Yemwe mwebwe muri ko murarira ni muhumure. Igiye kubakorera nka bya bindi yakorera Yobu ku munota wa nyuma. Bya bindi yakorera Yobu ku munota wa nyuma. Abantu bose bamuheze ko n'ibyo byose byamuheze ko. Urabizi yuko udufaranga twawe twose twahereye kwa muganga. Dufaranga twose twahereye kwivuza. Nturi kuribaza ingene bigiye kugenda. Imana igiye kugukiza, noneho humura. Humura, igiye kugukiza. Samweli wa mbere 17. Reka nsome mu izina rya Yesu, umurongo wa 31. Amen, amen. Haleluya. Indazama jaravuga ngo Dawidi yica Goliyati. Bumvise amajambo Dawidi avuga, bayashengerana kwa Sawuli. Araheza aramuhamagaza. Dawidi ashitse abariya Sawuli ati ntihagire uwo arandura umutima. Jewe umusavyi wawe ndagiye kurwana n'uwo Mufilisitiya. Sawuli yishura Dawidi ati ntiwoshobora kuja kurwanya uwo Mufilisitiya kuko ukiri umwana, ariko we yamenyereye kurwana uhereye mu buto bwiwe. Dawidi yishura Sawuli ati jewe umusavyi wawe, iyo ndagiye intama za data hakaza intambwe canke idubu kigasahura umwana w'intama mu mukuku, twaca tugerekana nkagikubita nkakiyaka mu kanwa, camvumbukana kagisumira urusakanwa, kagikubita nkacica. Haleluya. None umusavyi wawe ko namaze kwica intambwe n'idubu, n'uwo Mufilisitiya w'intakebwa azopfa nka kimwe muri ivyo, kuko yacokoye ingabo z'Imana nzima. Amen. Dawidi atakwa aravuga ati Uhoraho yagiye andokora mu nzara z'intambwe no mu zidubu, arandokora no mu maboko y'uwo Mufilisitiya. Nuko Sawuli abarira Dawidi ati nuko genda, Uhoraho abane nawe. Amen. Amen. Ijambo nashaka muniri rivuga ngo iyagiye indokora cagihe, iyagiye inkiza cagihe, iyankijije bya bindi, nibi bihagaze imbere yanje irabinkiza, nibi bihagaze imbere yanje irabinkura imbere. Mana ikirambiye ngo ndakubwire, iyakurokoye kwa kwezi uciye ukwibuka, ugeze ahantu wacanganikiwe, ugeze ahantu byaheze byarangiye, iragukura urayisobanukirwa ko ari uko ari Imana. Iyagukoreye cyagihe kiriya gihe iravuze ngo n'uyu mugoroba irabigukorera uyisobanukirwe ko ari Imana, irabigukorera uyimenye ko ari jo. Guyandokoye ikankura mu maboko y'abari y'Abafilisitiya, iragukura yo nacage. Uribuka baguhaye uburozi byarangiye, bazi yuko bucupfa birangiye, bazi ngo urahambwa, bazi ngo baraguhamba. Imana data wa twese igaseruka ku munota wa nyuma ikagukiza byatse. Iyo Mana data mvuga, iyo Mana nkorera, niyo igiye kuza ku munota wa nyuma ikugirire neza. Sema haleluya. Iyagiye indokora cagihe, iyagiye inkiza cagihe, n'uyu munsi turi kumwe,
n'uyu mugoroba turi kumwe. Iki Dawidi yavuze ngo iyo idubu isahuye umwana w'intama naragenda nkayisumira nkawukura mu kanwa nkawukurayo. Imana data wa twese umva ikintu iri kirambwira biciye muri iri jambo. Hari n'ibintu byawe byari byaramaze gutwarwa n'amadubu byari mu kanwa kayo. Gutuma abamarayika bihuta basumire izo dubu. Haleluya. Ibyawe ugiye kubisubizwa bisa n'ibivuye mu kanwa k'izo dubu, bisa n'ibivuye muri izo ntambwe, bisa n'ibivuye mu menyo yazo. Niba byumvise yaba wabyumvise wateye haleluya. Umva, ntumbwire ngo birakomeye, ntumbwire ngo biteye ubwoba. Iyo dukorera iteye ubwoba kubirusha, iyo dukorera iteye ubwoba kubirusha. Narababwiye ngo ibyaguteye ubwoba reka nayo ibitera ubwoba mu izina ya Yesu. Iyo Mana igiye gusumira izo dubu zagutwaye amahoro iyakure mu kanwa kazo mu izina rya Yesu. Narimbuze ngo subirana ibyawe byose n'idubu zari zamize ubihabwe n'ibyawe. Marayika abisumire, Imana ibicakire, ibifate ibicomoreye ku ngufu. Umuntu yagutwaye ibyawe abidahwe, abiruke, ubisubizwe mu izina rya Yesu. Narimbuze ngo ibyawe watwawe, amahoro yo mu mutima watwawe, kuko twicaranye n'abantu bari ngaha benshi Satani yatwaye amahoro arayamira. Ndagenda babwire ngo agiye gufatwa mu izosi, ayaruke, usubirana amahoro yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ntawe ukikuvuga neza, aho uciye hose bakuvuga nabi, aho uciye hose bakwandikira urwandiko, aho uciye hose hari ukuntu bakuvuga. Ariko Imana ikirambwira ngo ndakubwira ngo nk'uko Dawidi yabikoze agasumira ya dubu akayaka iby'idubu yari yahejeje kumira, Imana iraza gukoresha ubuhinga bwayo. Naho bazoba babimize bamaze kubitwara, barabikugarurira ku nguvu, birasohoka mu izina rya Yesu. Birambwira ngo Imana data izofyonyorera Satani vuba munsi y'ibirenge byacu. Iyo ngorane yawe wari ufise, Imana igiye kuyihonyorera vuba munsi y'ibirenge byawe. Iyo ngorane yari guteye ubwoba, reka Imana igihonyorere vuba munsi y'ibirenge by'abana b'Imana. Iyo abanye nanjye cyagiye uributse kwa kwezi ugeze igihe nyine byanse byaheze, igaseruka ku munota wa nyuma ikakurengera abantu bose bananiwe. Iyo niyigiye kukurengera n'uyu mugoroba, nimugafata ijambo nk'inkuru zisanzwe. Bibiliya yuzuye amajambo menshi. Haleluya. Iri ni ijambo ryawe uri hano k'uyu mugoroba. Ibyawe biri mu kanwa k'idubu biravayo mu izina rya Yesu. Reka kurira, humura biraje. Reka kurira, humura biraje. Amagara meza biracyashoboka ko Imana yogukiza. Biracyashoboka ko iyo ndwara yawe Imana yovuga ijambo rimwe gusa, indwara igasohoka ikagenda idaseze. Yagiye itakugishije inama, no mu gusohoka izosohoka itakugishije inama. N'indi ndwara yateguje kwigirize, hari n'umwe bigiye gusezera bitakubwiye, bigiye kugenda, bigiye gusohoka bitakubwiye ko byagiye. Amaraso yawe bagiye kuyapima basanga arakomeye, ameze neza, diabete ntayikirimo, bintu bya umeze neza. Tubona amaraso yawe ameze nk'ay'umwana yavutse, tubona amaraso yawe yabaye mashasha. Iyisoremwe mu izina rya Yesu. Uyo musonga nuhave, uyo musonga ntabwo utumushima Imana. Uyo musonga utumushima Imana. Imana usohoremwo, Imana usohoremwo. Dawidi aravuga ngo yamaye kunesha. Ibiriya bya mbere, n'uyo Mufilisitiya iramugabura mu maboko yanje. Iyo ntakebwa yacokoye Imana nzima, yacokoye ubwoko bw'Imana. Nagenda kubwire ngo uri karagucokora wewe, ariko aracokora Imana nzima.
uriko arakuvuga nabi wewe ariko aravuga nabi Imana nzima. Uriko araguhangara ariko arahangara Imana nzima. Uriko aragutunga urutoki ariko aratunga mu jisho cy'Imana, kuko uri imbone y'Imana. Haleluya, haleluya. Ayo majwi akubwira ngo ntuzomara ku kwezi, ayo ntabwo ariyo, ayo si amajwi y'Imana, ayo siyo, ayo yerekeye yabwire ngo ya siniko ndakumviriza. Hari indi jwi rimbwira ngo ku kwezi nzokumara, nuko 9 ndakumare, nuko 10 ndakumare, nuko 11 ndakumare, nuko 10 ndakumare na haleluya. Uko 12 tuzokugeramwo twinjire mu kwa mbere tukiri bazima kandi dushima Imana, kandi byari kutwica byuzuye, byari kutugirira nabi byuzuye. Haleluya. Iyo sanduku bateguye kuguhambamwo nibayitekesha ibiharage barahombye baburiyemwo. Iyo sanduku babaje yo kukuhambamwo nibayitekesha ibiharage, nibayisature bayitekesha amateke n'imyumbati, kuko wewe nibikunda wanditse ku ijambo kirazira uzopfa igihe cyawe kigeze. Nakubwiye ko uzopfa hageze, uzopfa igihe kigeze. Ntabwo uzopfa kubera gahunda z'abarozi mu izina rya Yesu. Ntabwo uzogira muri gahunda z'abarozi, oya, uzogenda kubera gahunda y'Imana, uzogenda kubera umugambi w'Imana. Ndumva Imana yamaye ijambo ryo kuremesha umuntu ababaye. Nyumva ndiko ndaremesha umuntu, niwe ndiko ndabwira ngo tuza atabona ingene bigiye kugenda, atabona ingene bimeze, aratangatanzwe imbere n'inyuma, aravye inyuma n'intambara gusa, aravye imbere n'intambara gusa, aravye impande n'intambara gusa. Ariko Imana yambwiye ngo ndakubwire ngo komeza ugende. Abo banyegiputa ubonye ntabwo uzokongera kubabona ukundi mu izina rya Yesu. Abo banyegiputa ubonye ntabwo uzokongera kubabona ukundi. Niko Imana yambwiye kukubwira ngo abo banyegiputa, abo bansi, izo ngora zigiye guhera, zigiye kurangira. Sema haleluya, sema haleluya. Hari igihe abantu bibaza ngo twazanye amajambo yayandi nyene y'abakozi b'Imana yo guhumuriza abantu. Narindi ko ndasengera abantu nibaza ico nobwira ishengero, numva ijwi rirambwiye ngo ndababwire ngo naco mutinya. Hanesheje intambwe, hanesheje umwami w'abami, wanesheje byose. Uvuga byose bigaceceka, uvuga byose bikumva, ni Kristo Yesu umwami w'abami. Niwe yanesheje. Haleluya. Dawidi ngo agiye imbere ya Goliyati amubonye atangura kumutuka, aramubwira ngo wibagije yuko ndi imbwa, uza kundwanya witwaje inkoni. Ariko ntiyamenya aho Dawidi yaciye, ntiyamenya ko Dawidi yamanukanye ku kagezi atoramo amabuye 5. Muri ayo mabuye 5 harimo ibuye rimwe ryitwa kwizera. Haleluya. Yari afise umugozi arishira, kandi ibuye mu yandi majambo ni Kristo Yesu. Twitwaje Kristo Yesu nubwo batomubona. Uwo twitwaje ni izina, yitwa Kristo, yitwa umwami w'abami. Ku musaraba yarahaneshereje, ikuzimu yarahaneshereje, ku isi yarahejeje kunesha, no mu ijuru afise ijambo rya mbere. Niwavuga ngo bibe ibintu bikaba, niwategeka ngo bikomere ibintu bigakomera. Uyo niwagiye gutegeka ku buzima bwawe. Sema haleluya. Abarepantase bajyana kuri uyu mugoroba nimuhumure. Imana yambwiye ngo ndabahumurize, yambwiye ngo ndabahumurize. Jambo ry'Imana rivuga ngo nimuhumurize abantu banje, mubabwire ibyurutse imitima. Imana yambwiye ngo ndakubwire ibikurutse umutima, ibiguhumuriza umutima. Imana igiye kukugirira neza, Imana igiye kugutabara mwene data wowe utabona iyo bica niyo biva. Igiye kukugirira neza, igiye kugukorera surprise, igiye kugukorera ikintu utari witezaho cyozanana. Bigiye kumenyekana ko wasenze ya majoro, bigiye kumenyekana ko wamanutse ku kagezi. Haleluya. Bigiye kumenyekana ko wamanutse kuri kakagezi ugatoramwe amabuye 5. Mwayo mabuye Imana igiye gukoresha ibuye rimwe gusa, ayandi nayo ugiye kuyabikira ikindi gihe. Haleluya.
amabuye asigaye uzoyakoresha ikindi gihe, ariko uyu munsi ibuye ryitwa kwizera agiye gukora igitangaza ku buzima bwawe. Ugiye kubona amateka yawe ahinduka. Rema tuza yambwiye ngo ndakure n'iryo cyane Imana ndakubwire ngo humura, shira ibirenge hasi utekane. Ugiye kubona inzira utari witeze, ugiye kubona Imana icana utari witeze, ugiye kubona Imana ikoresha umuntu utari witeze, haleluya, sema haleluya. Igiye gukoresha yandi maboko utari witeze. Mana we ninde? Rema reka kurira, arira amarira gusa yo gushima. Vuge ngo Mana ndagushimiye ko byabaye, ndagushimiye ko byakoretse, ndagushimiye ko byaciyemo, ndagushimiye ko ideni warindihiye. Wowe ufise ideni ndaguhumurishe. Imana nirufuta amadeni, niriha amadeni, niyo yishurira abantu. Haleluya, nikura mu gasuzuguro, ihemba neza abayikoreye. Warayikoreye niwabona impembo igiye kuguhemba. Mana data wa twese, igiye kuguhemba. Warayikoreye, warayisenze. Igiye gukoresha amaboko, sema haleluya. Dawidi abwira Goliyati, aramubwira ngo wewe uje kungwanya witwaje inkota n'ibindi bintu bikomeye, ariko jewe nje kukugwanya nitwaje izina ry'Imana ya Isirayeli. Uyu munsi irakugabura amaboko yanje. Uyu munsi umubyimba wawe uraza kwandagara ku misozi. Imibyimba y'Abafilisitiya iraza kwandagara ku misozi. Ugiye kubona imibyimba y'abadayimoni itembagara mu nzira nawe urengane. Haleluya. Uyu munsi Bibiri irambwira Dawidi ngo amaze kumutera ibuye, inkota yari yitwaje, inkota Goliyati yari yitwaje niyo bamukatishije izosi. Haleluya. Inkota yitwaje niyo bamukatishije izosi, umutwe agenda ujanye. Haleluya, sema haleluya. Urizwa n'iki kandi ufise Imana? Subira uririmbe, subira ucurange uririmbe, subira umanura inanga y'umunezero. Shima Imana iracariho. Haleluya. Dawidi ngo agenda mu gisagara, abagore bo mu gisagara baza kumusanganira bavuza inanga. Sema haleluya. Bagiye kuza kugusanganira bavuza impundu, bagiye kuza kugusanganira bavuza inanga, bavuga ngo Imana wakurikiye turayisobanukiwe, turayibonye. Imana wakurikiye ya migoroba ya majoro uja gusenga wisondeshejwe n'umurango, iyo turayisobanukiwe, turayibonye. Imana igusubiza ibyawe byose mu izina rya Yesu. Igusubiza ibyawe. Haleluya. Mu mutima wawe ikibanza cy'umunezero Satani yaracimuye. Intebe y'amashimwe Satani yarayimuye, ari kigiye kugaruka. Ivuga ngo isanduku y'Imana imaze kujanwa, Abafilisitiya bayijana mu manazi wabo. Imana ibateza ibyago. Nagenda kubwira ngo abatwaye isanduku y'umunezero mu mutima wawe, Imana igiye kubateza ibyago. Bagiye kuyirekura ku nguvu z'Imana, bagiye kuyirekura kubw'imbaraga z'Imana. Bari barayitwaye, Imana igiye mu Bafilisitiya, Imana ibateza ibyago. Ndatangarije wo gutwaye ibyawe, Imana imuteza ibyago makabirekuye. Haleluya. Wagutwaye ibyawe byose, Imana imuteza ibyago makarekuye ibyawe. Haleluya. Sema haleluya. Ndiko ndumva umuntu ugiye guca agasesekara mu bitangaza, agashika mu bihe byiwe, agashika mu mwanya wiwe. Uyu munsi nibarakumenya kubera kuri cyane mu ruvangatirane rw'ibintu, ariko Imana irambwiye ngo ndakubwire ngo yatekuruye Sawuli ikamukura mu bintu by'intekera, nawe igiye kugutekurura igukure mu bintu by'intekera umaze mu imyaka n'ibihe. Mana we igiye kugutekurura.
mu bintu by'intekera. Ubuzima bwawe buratekeye aha, amahoro yawe atekeye aha. Haleluya. Ibendera ry'abansi rigiye kumanugwa, ibendera ry'abana b'Imana rihungabana, rigiye guhungabana. Ibendera ry'abantu basenga, ibendera ry'abantu bapfukama kenshi, iryo rigiye guhungabana. Nabwiwe kuguhumuriza, nabwiwe kukuremesha, nabwiwe kukubwira ngo tuza, nabwiwe kukubwira rema ayo marira yawe. Ntuzokwamurira, ntabwo uzokwamubabaye. Hari umunsi wawe, hari igitondo cyawe, hari igitondo cyawe. Amajoro yabaye menshi, hari iki gitondo kigiye kuba igitondo cibagiza amajoro yose waciyemo. Sema haleluya, sema haleluya. Imana iravuze ngo komeza ntuhagarare, komeza iyo gahunda yawe, komeza iyo proje yawe. Iragiye ishigikire mu izina rya Yesu, iragiye ihagararire mu izina rya Yesu. Iragiguhe, 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 iragiguhekereze nkuko yahekereje Sara agatwenga akavuga ngo Imana irantwengeje, n'abazovyumva bazotwenga. Niko Imana nawe igiye kuguhekereza igitangaza cawe, utwenge nkuko Hana nkuko Hana yatwenze, nkuko Sara yatwenze, nkuko Daniyeli batwenze. Igiye kuguhekereza umwana w'igisubizo mu izina rya Yesu, igiye kubikora nk'Imana. Haleluya, haleluya, sema haleluya, sema haleluya. Hari abantu n'ubu ariko baravuga ngo ayo majambo twari tuyamenyereye kuyumva. Ugiye kumenya ko atari amajambo asanzwe ndiko ndakubwira, ntabwo ari amajambo amenyerewe, ntabwo ari amajambo oya, ni ijambo ry'ubuvugishwa n'ubuhanuzi ku buzima bwawe. Ni ijambo rikwimura ku ntebe, rikwimura ku ntebe wari wicayemo, rikwicarika mu yindi ntebe mu izina rya Yesu Kristo. Ni ijambo rikwimura, ni ijambo rikwimura, ni ijambo rikwimura. Imana ikwimuriye mu munezero, Imana ikwimuriye mu mashimwe, Imana ikwimuriye mu mpundu, Imana ikwimuriye raba ikibanza ushaka kwimukiramo. Imana ikikwimuriyemo, ubyizere ko Imana ikikwimuriyemo mu izina rya Yesu Kristo. Numbwire ngo nta maboko mfise yo kunterura. Ay'abantu yareke, ay'abantu yareke, kuko nawe yo guterura ashobora kuguterura yakugeza imbere akagushira hasi akaruha, ariko n'amaboko y'Imana agiye kuguterura akwimuriye mu kibanza. Mana we, ndabwira nde, ndahanurira nde? Uwo niko ndahanurira afise amatwi yumva icyo Imana igiye kuvuga ku buzima bwiwe. Ubyizere birababura uku kwezi, urabona igitangaza gifatika. Ubyizere uku kwezi kutarahera, urabona igitangaza utari usanzwe umenyereye. Urabona igitambara kiguhanagura ku kwezi kutararangira, ubona igitambara kiguhanagura amosozi yawe. Ndiko ndabwira abantu bamaze igihe barira, Imana yambwiye ngo ndakubwire ngo humura, tuza, shira ibirenge hasi. Aje kunyana y'indogoba, aje afise ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Haleluya. Inanga yawe yari yaramanitswe igihe kirekire, ariko Imana iravuze ngo subira uyimanure, usubire kandi wongere ucurange, wongere uvugirize impundu Imana, wongere uyishimire. La boshe ketaya za la force. Ndiko ndabwira umuntu ababaye, ndiko ndabwira umuntu ari mu gasuzuguro k'abantu. Baragusuzuguye birakwiye, bakuvuza amajambo akwiye igihe kirekire. Uraza amajambo bakuvuga, hari n'abakubahuka bakagushikira, kugira ngo Imana wakurikiye si Imana. Yaba ari Imana n'ubu kwaca muri ibi bintu. Haleluya, haleluya. Ntuze wisobanure, niyo yonyine ije kugusobanura, niyo yonyine ije kugusobanura. Hagiye kuvuga ijambo nka ryarindi umwami Belteshaza, aravuga ni Belteshaza ni Nebukadineza wafashe ba Daniyeli akabaterera mu gogo rw'intambwe.
akabatera mu itanura ry'umuriro. Bibiliya avuga ngo agiye kuraba asanga muri uwo muriro harimo abantu 4 kandi yatereyemo abantu 3. asanga harimo undi muntu agira 4 kandi agiye kuraba ngo asanga ugira 4 afise ishusho isa n'iy'umwana w'Imana. uje kugukura muri ico gihe n'umwana w'Imana, uje kugukura muri ubwo buzima n'umwana w'Imana. Semeni haleluya, mufashe twese dutere haleluya. uje kugukura muri ico gihe n'umwana w'Imana, n'umwana w'Imana, n'umwana w'Imana, n'umwana w'Imana, n'umwana w'Imana. Ntabwo itumye marayika, irihagurukiye itumye Yesu bwiwe. Araje umwami araje ku buzima bwawe. Sema haleluya. ashobora gutera mu nzira Gabriel, ariko igiye kwitumira Yesu bwiwe. Imana igiye kwitumira Yesu bwiwe azingura ico gitabo. Mikaeli byaramunaniye, umwami w'Uperesi yaramutangiye, na Gabriel bagize ibibazo bagira intambara mu nzira. Ariko nagenda kubwira ngo Yesu bwiwe arisidukiye n'ingabo ziwe, arisidukiye ubwiwe. Isuwa ndiko ndabwiye, ugiye kubona ugukora kw'Imana. Haleluya. Telefone zo kugucokora warazakiriye zihagije. Reka wakiriye indi telefone yo kukubwira ngo Imana yawe turayemeye, Imana yawe turayemeye, Imana yawe twemeye kuyikurikira, Imana yawe twemeye kujana nayo, Imana yawe twemeye kuyisenga, Imana yawe twemeye turayemeye tuyitere igikumu n'Imana. Amena. Bikubere nko kubyizeye, bikubere nko kubyizeye mu izina rya Yesu. Sema haleluya. Nkunda kuvuga amen. Jesus. Oya byumvise yavyakiriye, bikubere nkuko wavyakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Uko kwezi kutararangira ubone surprise y'Imana, ubone surprise ya marayika w'Imana akomeye. Iyo tuvuze marayika w'Imana tuba tuvuze Yesu bwiwe. Bwana asifiwe sana. Imana ivuye mu gacerere, ivuye mu gacerere. Uyu mugoroba ndabize ko hari abantu mpanuriye inyuma y'igihe kitari kinini bazohaguruka bagashimira Imana, bakavuga ngo Imana watubwiye twayibonye atari igihe giheze, twayibonye atari ameza. Kurira korarira umuntu nijoro, ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Kurira korarira umuntu nijoro, bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Ndagenda kubwiye ngo ushobora kuba warafise amadeni, ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Imana ikakwishurira ukamenya yuko ufise Imana. Sema haleluya. Imana irakwimuye muri ayo madeni, Imana irakwimuye muri ayo madeni. Naribuze ngo Imana irakwimuye muri ayo madeni, Imana irakwimuye muri ayo madeni, Imana irakwimuye hagati y'abo bantu, Imana irakwimuye hagati y'abo barozi, Imana irakwimuye hagati y'abo bakuronderera inabi, Imana irakwimuye aho hantu, igushize ahiyaguye, igushize muri Rehoboti ubuzima bwawe, igushize muri Rehoboti ubuzima bwawe, igushize muri Rehoboti ubuzima bwawe. Rehoboti nta marira ariyo, abariyo barashima Imana, abariyo bavuga ngo Mana uri Imana, abariyo bavuga ngo Mana urakomeye. Sema haleluya. Jesus. Riba shekete, riba sheke, riba dobese, randose, Jesus. Marayika w'Imana ari hano. Marayika w'Imana afashe ingafe, agiye guhindukiza ubwato bwari bwarakubembwe n'umuyaga igihe kirekire. Haleluya. Umudereva agiye kuba Yesu Kristo, nibagiye gufata fora y'ubuzima bwawe, nibagiye kukwereka icyerekezo cyugiye kwerekeza. Haleluya. Haleluya. Humura we urushe,
uremerewe, birarangiye. Reka kwihebura, reka kwiganyira, birarangiye, 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 birabaye, birabaye. Iti Imana yari yaravutse ku buzima bwawe. Muhaguruke dusenga Imana, muhaguruke dushimira Imana, muhaguruke twinjire mu byacu, muhaguruke. Haleluya, haleluya. Ndashaka kubona mwese muhagaze, tugiye kugira isengesho ritwinjiza mu byacu byose. Marayika ndamubona ari impande zawe, ariko araguhanagura. Mwisi y'umwuka ntabyo ubona, ariko ayo marira warize ararangiye. Birarangiye, 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 biraheze. Imana iragutabaye, igutabaranye n'umuryango wawe. Imana iragutabaye, igutabaranye n'abana bawe. Imana iragutabaye, igutabaranye na famiye yawe yose. Imana iragutabaye, igutabaranye na mama wawe. Hari umuntu afise umuvyeyi agwaye, Imana irambwiye ngo iramukijije muri aka kanya. Imana irambwiye ngo iramutabaye muri aka kanya. Imana yavuze ngo iramukijije, imutera urushinge rwayo. Sema haleluya. Hari umuntu yasize umuvyeyi agwaye, hari umuntu afise umuvyeyi abila volia da power rebo sheketaya. Imana imucishije muri laboratoire yayo, iriko yamupima neza kugira ngo nutwaye dusigaye duhera heze. Namuvyizeye tera. Haleluya. Ndemezanya n'Imana nkorera, ndemezanya n'Imana nkorera, ko ndavuga igiye kubishigikira, igiye kubishigikira. Hari umuntu yasize umuvyeyi agwaye, wizera Imana iramutabaye. Hari umuntu afise umuvyeyi agwaye, Imana irambwiye ngo iramukijije muri Mana we, Mana we, Mana we. Haleluya. Kindi Imana imbwiye, Jesus. Amen. Mumwakire, mumwakire. Shebo feria. Amen. Shema Yesu. Iyo haleluya yisha abadayimoni ibihumbi n'ibihumbi byari ku buzima bwawe. Iyo haleluya yisha abadayimoni ibihumbi n'ibihumbi. Abasigaye ibarungitse mu bugaragwa hatagira amazi, bazokwicwa n'inyota n'inzara. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Tuzamura amaboko imbere ya Yesu. Ako gahinda ka wari ukagendanya amezi atari make. Ako gahinda ko mu rugo rwawe wari ukagendanya igihe kinini. Shima Yesu. Uko guhemukirwa n'uwo wagiriye neza, uwo wagiriye neza akaruwa guhemukira, uwo wahaye urukundo rwose mu buzima bwawe akaruwa guhemukira. Imana iguhaye ayandi maboko maremare, Imana iguhaye ayandi maboko maremare, Imana iguhaye ayandi maboko. Vuga ngo Mwami Yesu, Mwami Yesu, ndagushimiye, ndagushimiye kumojeje, kumojeje, kushumbushije. Hari umuvyeyi numva ari yani Imana ishumbushije haye abana babiri. Raboshekete riya baba 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 raboshekete riba shando gloria masi chi. Ndikomanura nk'uko mbariwe n'Imana, umugongo wawe Imana iguhaye guheka abana. Raboshekete raboshikita ya zadafos. Hari umuntu ari hanagwaye, igufa ry'umugongo riramujya cyane. Imana irambwiye ngo iragukijije, iragukijije. Igufa ryawe ry'umugongo rimanuka. Rabosheketere bandefa ryariko rirabungwa. Rababashaka. Tera haleluya. Tera yindi haleluya.
mana uyu muntu ababara ku izosi, Imana iragukijije. Data mu izina rya Yesu utanga igitangaza ku uyu muntu, kiza uyu muntu agwaye, kiza uyu muntu aribwa ibirenge, kiza uyu muntu aribwa amaboko, kiza uyu muntu aribwa mu mihogo, kiza uyu muntu ubushobozi bw'Imana buriko buragukorako. Zamura amaboko yawe agira igitangaza cima. Kuboko kw'Imana kuri hano bene data. Iyi minota mike ariko arakora ibitangaza bidasanzwe. Indwara zo mu nda ziriko zirakira, indwara z'amayentesite ziriko zirakira, indwara z'imigongo ziriko zirakira, abantu baribwa mu mbavu, imbavu zikabarya. Marayika w'Imana ariko arabunga raboshekete rababashaka. Imana ikugiriye neza, Imana igukweka ko gasuzuguro k'indwara. Iyo ndwara Imana irayitembagaje, iyo ndwara iratembakaye, Imana iragutabaye mu izina rya Yesu. Ibyo bitugu byawe biribwa. Jesus. Hayo muri Imana ikikiza ku bitugu byiwe rabosheki. Yari yikoreye ibintu bimeze nk'imizigo. Haya baba shekete rababa, hari ibintu byakujya ku bitugu byawe. Marayika w'Imana aragutabaye, marayika w'Imana aragutabaye, marayika w'Imana aragukijije, marayika w'Imana aragukijije. Yesu aragutabaye. Uko kuribwa kwawe, uko kuribwa ko mu nda kurahagaze mu izina rya Yesu. Nambo byizeye tera haleluya, haleluya. Haya baba shekoti deve. Shema Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Shema Yesu. Hari umuntu yarakubangamiye, hari umuntu yarakubangamiye, yakuvuga nabi, yakurega ibirego bitari byo. Imana imukuye mu nzira yawe, Imana imukuye mu nzira yawe. Uyu mufilisitiya yari yarakubuye. Aya baba haya baba shideforia. Mana urakoze, Mana urakoze, Mana urakoze, Mana urakoze, urakoze, Mana urakoze, Mana urakoze, Mana urakoze, urakoze Mana, urakoze ko uyu muntu wajeje, urakoze ko uyu muntu wajeje. Urakoze, amarira yawe agiye guhinduka amarira yandi y'umunezero, amarira yawe agiye guhinduka ya amarira y'umunezero. Hallelujah, hallelujah. Urakoze, urakoze. Tugukomeye amashyi menshi. Komera Imana amashyi n'impundu nyinshi cyane. Komera Imana amashyi n'impundu nyinshi cyane. Yikomera yandi. Hallelujah. Urakoze Mana, urakoze Mana. Turagushimiye, turakunezerewe, turakunezerewe. Mana ndagushimiye ko ibyo bari baranyambitse ubinyambuye, byo bari barampekesheje ubikororeye hasi. Ngiye kwidegembya, bagiye kumbona mu yindi shusho, bagiye kumbona mu yandi mavuta, bagiye kumbona mu bundi bwiza, bagiye kumbona mu rindi hishurirwa. Urakoze Mana ndagushimiye, urakoze Mana ndagushimiye, ndagukomeye amashyi. Shima izina ryawe, cyubahiro ni cyawe, izina rya Yesu. Amen. Imana ibagirire neza.
Imana ibagirire neza. Ninde yakiye rino jambo nk'ijambo giye ko ari ry'ubuhanuzi batere haleluya. Imana ibahezagire. Sa pastor turangirize. Kadusozere. Ejo ni mu maserire. Tuze duhure mu maserire. Mu makaritiye musanzwe muri mwari mu maserire atandukanye. Kwa gatanu ni kuza ku Karago. Hazoba ari ibindi bihe bidasanzwe. Ndakwizeje kw'ibyo ubonye uno munsi uzobona ibirenze ibyo uzobona kwa gatanu. Haleluya. Haleluya. Ku munsi wa Mungu tuzosenga naho ndazi ko Imana izo gukorera ibitangaza ku buzima bwawe. Imana iguhezagire mujana umugisha w'Imana. Imana ibaha imigisha y'amabara yose mu izina rya Yesu. Ibaha imigisha y'amabara yose mu izina rya Yesu Kristo. Abansi banyu batsindirwe imbere yanyu mu izina rya Yesu. Mujane n'Imana na Yesu na mpemu yera.